Kw'izina rya leta y'u Burundi tuboneyeho akaryo ko kuramutsa abarundi bose abari hagati mu gihugu n'abari mu mahanga aho bari hose, tubifuriza kuroranirwa mu vyabo no mu babo, bagira amagara meza maze amahoro y'Imana n'umutekano biva kuri Data wa twese wo mw'ijuru bikomeze gushibamira imitima yabo. Turabaramukije kandi cane cane abariko barakurikirana kino kiganiro kiriko kiraba ikibiriraho ku nsamirizi zose zikorera hano mu gihugu cacu n'abari ku buhinga bakoresheje ubuhinga ngurukana bumenyi. Turabashimiye. Iki kiganiro rero kibaye mu gihe umutekano ari wose mu gihugu. Turakengurukiye abo bose bitanga ku murango no mw'ijoro kugira ngo abarundi twese dukomeze kumva dutekaniwe na cane cane ya nyabune. Aha tukagira ko mbere dukeza bene gihugu bose uburyo bahinduye ingendo bakavyaza amahoro n'umutekano ibikorwa vy'iterambere. Muri leta turashima ingene abene gihugu bitavye akamo ko gusohora isuka bagatahura ko nica atari igihe co kurya umwimbu w'impeshi bicaye, bakaba barijukiye kurima aho hose hashoboka hose. Ivyamwa turabibona kuko nta numwe ayobewe ko mu myaka iheze atawobajije ikigori mu gihe cici, ariko ku masoko menshi bishoka ukuri kwamye amezi yose agize umwaka. Ni ibintu vyiza cane umuntu yokwirata. Ikindi dushima ni ingene abarundi bashize mu ngiro umugambi wo korora ibitungwa mu mpongore bidasohoka kurisha ku misozi, kuko vyagize akamaro mu kugwiza ifumbire n'umwimbu w'amata. Ivyo vyatumye kandi n'ingwara z'ibitungwa zigabanuka kubera yuko zanduzanya zihuriye mu guri. Duhamagariye abarundi gukomeza ibikorwa ntibadebukirwe. Murazi ko agatasi kageze, mwirinde gusamara, musohora isuka, mugwize umwimbu, turonke ivyo dufungura, ivyo tubika n'umusesekara dutwara kw'isoko. Mutere imbuto zinyuranye aho zishoboka kumera hose kugira ngo twirinde inzara. Nakare barayamaze ba sogokuru ngo uwuhana inzara arayirimira. Tukaba duhimirije abarundi guca imikobeko no kuyiterako ubwatsi bw'ibitungwa mu gukingira inkukura, ibiterwa n'isi ndimwa, kandi bongere baronke ubwatsi bwo kugaburira ibitungwa vyabo. Gutyo tuzoba turiko turagwanya ubukene, dushira mu ngiro civugo ca nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ko umunwa wose utegerezwa kuronka ico ufungura, eka mbere n'umufuko nawe nyene ukaronka amafaranga. Muri iki kiganiro, mu gihe iki kiganiro kibaye haheze imisi mike abanyeshuri batanguye umwaka w'ishuri w'ibihumbi 2023 ushira 2024, twagomba dutekerera impanuro urwaruka rwacu ngo bige neza, birinde ico cose cobasamaza, ariko bige kugira ngo baronke ubumenyi, gutyo bazogirire akamaro igihugu cabo, bavemwo abahinga mu bisata bitandukanye ku rwego rw'akarere, rw'isi yose, eka no mu gihugu cacu. Mwibuke ko umugambi mukuru w'igihugu dukeshanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu Evariste Ndayishimiye ari uko Burundi kizoba ari igihugu cifashe mu 2040, kikaba kandi ari igihugu giteye imbere mu 2060. Uburundi bw'ejo ni mwebwe. Buhanze amaso, mutangure gukora, mugire umwete, maze muzoshike mu bigero mubona iyo muriko muraja
mu kubaka igihugu cabibarutse na kare ngo ubuja gusha buratagata. Turasavye rero abavyeyi kwama hafi ivyo bibondo vyabo, babigishe indero runtu, babahe indero ndundi, gutya abana bacu bakure bakunda igihugu cabibarutse, bafise umutima wo gukunda ibikorwa. Abigisha nabo baturerere bazi ko bariko barirerera mu gutanga ubumenyi nk'uko bitegerezwa, bongera batanga impanuro za kivyeyi. Turasubiye kubamenyesha ko leta ihari uno munsi ari leta y'abenegihugu. Nta kindi kituraje ishinga atari ko umuntu wese yisanzura mu gihugu ciwe camwibarutse, amategeko agakurikizwa kandi ntihagire umuntu n'umwe barenganya. Nico gituma dusaba abajejwe ubutungane gutumbereza imanza neza, bamenye ko twese tubahanze amaso, birinde guca izananiye ingoma, ntibarabe impunzi canke impinga yanje, kandi abafise agatima ko kurya ruswa bacire birarura. Abajejwe ubutungane bikubita agashi, barangwe n'umutima w'ubutungane buhumuriza, bubanguranya, butabara kandi buremesha, gutyo bazoba biyambitse umutamana. Mu gihe igihugu cacu casubiye gushinga icumu mu mashinga mu kunagura no gukomeza imigenderanire n'ayandi makungu, dusaba abarundi kwama barikanuye, birinda insaku n'ibihuha by'abahora bashaka kubaca ivutu ngo babahuvye, bakomeze ubumwe n'umutima wa kivukanyi, kuko abarundi twese dufise umuvyeyi umwe ari w'igihugu cacu. Babandanye kugira urunani rw'intamenwa, ntihagire abansi bohava baza kudusubiza mu ihumbi, ahubwo abarundi dukomeze kuba babitumwako aho hose dusabwe gushigikira mu bindi bihugu. Tugasaba indongozi kuba akarorero keza, bakaba ivyirori vy'abo barongoye, barangwe n'ubukerebutsi n'intwaro ibereye mu gutunganiriza ababituye no mu kurangura imigambi y'iterambere n'inyifato ibereye. Abenegihugu nabo tubahamagarira kuba ijisho ry'igihugu, ntibatinye gushengeza bakaboko nabo bose bakoresha nabi itunga ry'igihugu. Turasavye ko umurundi wese yogira wiwe amerekero y'iterambere, yuko Uburundi bwoba ari igihugu cifashe mu 2040, kikaba ari igihugu giteye imbere mu 2060. Iyo mbona kazoza itegerezwa kuba ihangiro rya zina murundi wese mu vyo asanzwe akora byose. Umwe wese mu bimwerekeye ahamagariwe kuduza ikivi, kuko ari icakare. Mu gihe ikiganiro kiremeshejwe n'abagize urwego nshingwabikorwa rwa leta, abenegihugu n'abamenyesha amakuru, murahawe ikaze kugira ngo tuyage, mwongere mushikirize ibibazo vyerekeye ineza rusangi y'abenegihugu mu bisata bitandukanye. Turabinezererewe kubana namwe, kuko ari wo muco mwiza ubereye leta mvyeyi, leta nkozi. Murakoze.